9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 저는 민하고 산나 민하고 산점 거래라 시라하면 그때스들에 만약 kubaha bahinga mu kubaka cyo kino gikorwa hano zone minago 만약 kubaha ngaha kugira Kristo uyu munsi uri hejuru kwiza rya sodo zone yafashwe n'inama y'umutekano muri komine yagiye gisati kaze muri zone nziza minago umutekano ni wose kanatsinda ibikorwa murabona ko abenegihugu bari ku mirimo itandukanye imirimo idafunze bakongira n'ababo hano rero kaze murabe ngene ibikorwa hano tuvyitabirira yabwa niyo bigeze hanyuma gaseke matekerere namwe bakakira na yombi ko twiteze ko agaseke matugemuriye kameze neza kandi hariho mwene data imvukira yacu ngaha mu Minago ari muri Canada yitwa Vital niwe yarantelefoniye arambwira ati amara ati hariho abantu bifuza yuko boza gufotora inyubakwa bakazoyamamaza hirya no hino aho ibikorwa bigeze ati none ibyo bintu ubona byoshoboka nubwo cyangwa ati nukuri ibyo bintu birashoboka nta kibazo. Murakoze cyane ku mujambo mu kazina nitwa Rukundo Marie Chantal nkaba nkorera kuri YouTube yitwa Kento TV nkaba naje ngaha kugira ngo ndabafashe mu kwamamaza ibikorwa byanyu kuko turabona ibikorwa byanyu ni byiza ibikorwa byitabiriwe n'abene gihugu ubwabo twaje kugira tubafashe kubyamamaza kumbure mu makungu aha mu Burundi na cyane imvukira za hano kugira n'abari kure bashobore kubibona. Aha turi ku mutumba wa Minago zone Minago komine Rumonge intara ya Rumonge mu gihugu cy'u Burundi cyiza cyane. Ibi bikorwa mbona rero biriko bikorwa bikorerwa mu Minago biko yitwa niko kuva ibujumbura gushika ngaha Minago aha hariko habera inyubako zone Minago ni kilometero 52 kuvuga ni barabara rya gatatu y'u Burundi RN3 igihugu bakoze. Aha nanje naje nserukiye ndi umuhinga yigenga akorera kuri YouTube akorera ku buhinga ngurukana bumenyi ego iyo chaîne rero ikaba yitwa Kento TV tukaba twaje ngaha kugira ngo tubafashe kwamamaza ibikorwa byanyu by'iterambere kuko twumvise ko mwabaye abambere mu kwitaba akamo k'umukuru w'igihugu mu bikorwa by'iterambere. Mbega iki cyimviro cyanyu caje gute mwabyumviriye gute kugira muyumvire kubaka iyi nyubakwa nziza na cyane ko ari zone sina komine ni zone mwabyumviriye gute? Cyane murakoze mu ntango murabona ko muri kahise iyi zone yari nto cyane yubatswe n'ababirigi hari mu 1949 murumva hari kera cyane rero tukumanira nyubako rero gushika mu mwaka uheze wa 2024 ikihari niho rero abene gihugu ba Minago imfukira za Minago yumvira bati none imisi yose ntitutera imbere tuje imbere kama hahandi reka tuje hamwe turabukuntu twogira inama n'abene gihugu na komine abavuka Minago baraha mu Minago bari Bujumbura mu ntazi zitandukanye z'igihugu abari hanze kugira ngo dufate iciyumviro nyamukuru cyo kubaka izone nziza yego yatanguye uko. Ego murakoze cyane turabona ko ibikorwa biraremvye kandi turabona ko ego bigeze ku rugero rwiza ariko si cyane mbega uburyo muri ko murakoresha
bwavuye mu bene gihugu nyene canke mwararose iyindi mfashanyo ivuye hanze canke mu makomine canke ndetse canke imvukira za hano zoba ziri hanze uburyo bwoba bwavuye he? Murakoze cyane ni ukuvuga ubwa mbere kindi gikorwa bene gihugu biyumviriye na komine baca baja ku kivi rero barenga udufaranga twabo nyene abari hanze bitaba diaspora imvukira za Minago ziri Bujumbura Gitega n'ahandi nuko rero umushinge uratangura ariko komine Rumonge bishizemwo uruhara runini cyane niho rero batangura barubaka gushika aho uko baduza inkingi zose zisabwa baraheza rero uburyo buca burabura barinda ngaha ibi mubona tugezeko tuvyita intambwe igira kabiri leta irafise umugambi wo kubakira amazone mu gihugu cyose rero biboneka yuko na zone Minago ijamwo bagize urugendo ngaha mu Minago kigo fonike cyasanze tufise intambwe ishimishije baca basanga tugeze ku ntambwe itari nto twakuye mu mushinge gushika aho inkingi zihagara zose bagira bati rero nitwo kwaka yindi nshasha ngaha mufise intambwe reka tubandaniza hanyene mugeze kugira ngo vyorohe kuzuza atiyama twebwe rero tuzogeza ku gisenge gusa kimwe ku mugambi mufise ni muremure cyane biragaragara ni kwicapo kiri hajya kiri byiza nuko twebwe twifuza ko muronka mukorera rero baca bemera gushaka gisenge kugara no kubaka byose nuko rero ibikorwa bitandukanye mu buryo bubiri bimeze gutyo mukoze. Ego turumvise yuko ubu ibikorwa biriko aho bigeze biriko bikorwa na fonike. Ego mbega ni ibikorwa n'ivyahera fonike ni yaheza nivo yayo murafise uburyo buzobandanya kugira mushike kwihangiro ryanyu? Amanama ariko arakorwa mu bene gihugu ku mitumba itandukanye nyakubahwa musitanteri twamushikiriye kugira ngo ikiyumviro cyo kubandanya kujya hejuru bacumve nitwaronka uburyo tuzobandanya ariko nta buryo mbona ko bene gihugu bafise kuko bari mu bukene budasanzwe notera kamo namwe bene wacu bari hanze ko babandanya baterera kumwe babikora mu ntango terera nyene kugira ngo tutange kuduza amushinge no bazokomeza baterera fonike yoyo mwumvise ko umugambi waje zagabukira gisenge gusa nuko rero uburyo buraboneka neza murazi ko bene gihugu bacu bakenye naho boterera bitanu ku rugo canke 10 ku rugo ivyokwira hasigaye ibikorwa byinshi bisaba uburyo bwinshi sinzi ko twenye ndiko bishobora ahubwo mazo dufashe mutuvugire hanze mutuvugire ko bene bacu bakorera mu bindi bihugu yego nzamukoze cyane. Ego muravuze yuko uburyo butaraboneka bukwiye buzobandanya ego nashaka ndabasabe mubona musabiki na cyane cyane nk'abantu bari hanze b'imvukira ziri ngaha tutagivuze muri rusange mwobasabiki ico bo baterera muri uno mwanya kugira ngo iyi nyubako izobe nziza cyane? Ibintu bizinje cyane aha mu Burundi canke ku nyubako yose ivyuma birazimvye urabona biri mu kubako kwa etage ubwirageretse rimwe bagwa etage bisaba ivyuma bisaba isima bisaba guhemba abafundi bisaba imbaho bisaba ubuhinga bwinshi abahinga bose bakurikirana iyo nyubako bakina gahembo n'abafundi none rero igikenewe cyane ni ibikoresho byo kubaka ko birazimvye uravye isima ha mu Burundi ahigeze ivyuma ko byifashe ibintu kwe ku bandi gihugu bato tubikabakaba ngo tubishobore. Ego nimba atari banga nashaka ndababaze mbega mwoba mwarashobe kugira babyita devi uburyo buzotwara iyo nyubakwa yose canke kubera yuko uburyo buriko buza bukebuke ntimuraheza ku barabakurikirana? Twanca mu rugumye Emmanuel muri no rwubako nije njejwe bijanye n'inyubako. Ego turabona ko inyubako igeze nikiri mu ntango turabona ko hari aho igeze
mbega ibikorwa mubibona gute biriko bigenda neza murabona uburyo buriko buraboneka nkuko mubishaka? Ego twovuga ati ibikorwa biriko bagenda neza mugabo biracumbagira si neza cyane gose kuko naho bona bariko barubaka uburyo sikirenga. Ego musabiki abariko baradukurikirana canke imvukira za hano ndetse n'abarundi bose eka n'abantu baba bari mu bihugu byo hanze na cyane cyane ko bahamagarirwa ko bodufasha mu bikorwa by'iterambere kugira ngo igihugu cyacu kibandanye gisa neza. Ego ico twobasaba ubwa mbere bwo ngira mwabonye yuko inyubako yacu igeretse rimwe kandi mwabonye niyo twahereye ivyo bikorwa mubona bariko barakora ngaha jewe ndovuga nakantu batufunguriye gatonya kide muga bikorwa biri imbere nivyo binini nivyo birebire kuko hazobaho iyo nyubako izobugeretse rimwe ni gusakara hejuru no kuvuga turacari kure nk'ukwezi nkuko babivuga no kuvuga rero twose bari mu makungu wende data bari hirya no hino kwisi ko boza bagakubita inzu bifunshi bakaza bakadufasha kugira ngo turabe yuko iyo nyubako natwe twoyiduza nk'abandi. Turabona ngaha ibikorwa vya zone Minago biriko bigera kure cyane twashaka tubabaze mbega kugira mutangure kubaka iyi nyubako mwoba mwaragize etide donc mwaragize ivyigwa bijanye naha yuko inyubaka kwa bizogenda neza atakibazo izogira? Je ku mazina yanje nitwa Ndacayisaba Innocent ndi umu engineer hanyuma nkaba ndongoye n'ishyirahamwe ryitwa Todi Company akaba ari twebwe turiko turakora ibikorwa bya phonic muri no mwanya ariko akaba ari n'ibikorwa by'abanyagihugu ibikorwa by'abanyagihugu nkuko babisiguye abandi ibikorwa byatanguye bikorwa n'abanyagihugu komine iraza ibafata mu mugongo ariko igikorwa nyamukuru cyariko gikorwa n'abanyagihugu bimaze kugenda uko niho habayeho umugambi mu gihugu wo gukora ibikorwa byo kubaka amazone igihugu cyose amafoniki kiraza ko ariyo ifise iyo projet ikisanga aho tugejeje ikivuga ati reka tubandanirize ko ibikorwa bindi byo hejuru niho rero twe twaciye tugaragara tuza gukora bino bikorwa nkuko rero mu bitubadije ubwa mbere baraduhamagaye nk'abahinga turaza turabarabira tere dusanga ni tere iri ahantu heza cyane impande y'ibarabara kandi sinzi ko mwayibonye ngira amaza kuyibona burya ngaha muri ino zone Minago basanzwe bafise na quartier viabilize no kuvuga kino kintu turiko turubaka ngaha hepfo y'ibarabara haruguru y'ibarabara hasanzwe hari viabilize no ku mpande zo hepfo y'ibarabara rero hari ahantu heza cyane tuvyihweje tubona nakaryo keza ko gukora igikorwa ciza gose gishobora no gukwega ibindi bikorwa ngaha muri zone Minago bigatuma iyi zone Minago n'abantu bimvukira baho turabizi ko ari abantu Imana yahezagiye bafise uburyo bashobora kuza kuyiteza imbere niho rero twaciye dutangura gukora ivyigwa cyo dusanga turakwiye kuzana ikintu kimeze neza gisa neza ku buryo abantu bavuye mu Rumonge n'abavuye Bujumbura bariko baraca ngaha bazobona ko ari ikintu kimeze nk'ishurwe ryo muri Minago niho rero twaciye dukora kino kintu turaraba dusanga hano hantu harashobora gukenerwa farumasi imeze neza kuko urabona ko twegereye n'ibitaro hajya hepfo turavuga ati rero hano hantu hazokenerwa farumasi turaraba kandi tubona aho ushobora gukenerwa n'ibindi bikorwa byahora bigenda hariya mu komine mu Rumonge dufate nk'ibikorwa by'ubutungane ibikorwa bijanye n'inyubako bijya bya Obuha service za Obuha n'ibindi bikorwa bitandukanye dushobora gushiramo ibintu by'amajimu kandi tukabona yuko hashobora no gukorerwa n'imanza ntonto nico gituma rero muri kino gicapo mubona ino nzu ko ari nini twe twayiyumvire nk'inzu izokora ibikorwa byinshi amabanke urabona ngaha mu Minago turacafise kopeke gusa tuca twimva rero hamwe twokora ibikorwa kinini kingana uko hashobora kuzoza amabanke agakorera muri ino nyubakwa n'ibindi bintu na service atandukanye hashobora kuzoza amabiro umuntu akavuga ati je nkeneye biro yanje akavuga ati ndaje hajya muri afise yo biro ngaha akaza akavugana n'abantu bakamuha biro nico gituma ubona twateguye na parking nini urabona kino kibanza cyose kiri ngaha imbere cyose ni parking rero ku bikorwa twe twifuza twarabonye ko byose bishoboka kujamwo bivaye n'ibikorwa twari twakoreye hano hantu rero tangwe kubafasha muri kino gikorwa ico bokora guhera ubu ico mwobahimiriza gukora ni cyahe mwumva mwobabwira akahe kajambo muri no mwanya kugira ngo ivyo bikorwa birangire muri ico kiringo
ikintu nzi neza ntakekeranya ni uko hamwe boshiramo inguvu igikorwa bogiheza neza ku mwanya mwiza. Icya mbere nobibutsa yuko hano hantu ni iwacu, hano hantu niho tuvuka, aho turi hose, aho tugeze hose twitwa ko twaje turabimukira, mugabo ahantu twataye uruzogi ni aha hantu kuno mutumba. Rero nohimiriza cyane abavuka zone hano zone Minago gushiramo inguvu, bagashiramo inguvu, abamaze gukora bamaze gushiramo inguvu nyinshi ntibadende bukigwe, nabo nyene babandanye bashiramo inguvu. Umuntu nawe azi neza ko hari icyo ashoboye nashiremo agatege atera iyo ntambuko, ntagumize ukugura inyuma kugira ngo ikino gikorwa kiremuruke. Bavuga ngo umuzigo uteruwe n'abantu benshi uraremuruka. Ndabizi neza ntakekeranya yuko hamwe abavuka zone bose iyo bava bakagera boshiramo inguvu bagashiramo ukuboko, iki gikorwa kirakunda neza cyane. Kandi nkongera nkabahimiriza baze bubake n'igisagara cyabo. Leta yabahaye igisagara ciza, yagiciyemwe amarabara, ibaha amatara n'amazi. Nibaze bakore iterambere ku mutumba wabo. Iyi zone Minago isa n'iri hagati y'imiji ibiri myiza cyane, Bujumbura na Rumonge. Hamwe boze bagashiraho akandi kazone, akandi gasagara keza ngaha, naho mwebyo bari byiza cyane. Ni kuvuga muri ya ntumbero leta y'u Burundi ifise y'igihugu cifashe muri 2040 n'igihugu giteye imbere mu 2060, turashoboye kwishikana kuko turacafise umwanya. Mbere twe twosanga tuyigiye imbere gusumba, tugashika muri iyo myaka cya gikorwa leta yihaye twaragihejeje. Mwaramutse muze neza. Mwaramutseho. Natwe turashima. Mbega muba mwitwa bande? Jewe ndi umwana gihugu avuka hano ku mutumba wa Minago, zone Minago, komine Rumonge n'intara ya Rumonge. Ego turabona hano muri ko murakora ibikorwa by'iterambere. Mbega uruhara rw'umwene gihugu n'ugwahe muri bino bikorwa? Ego nubundi woroheje kumbaza, ariko nitwa ntaho kaja Salvatore. Hanyuma bakunda kuntazira cyane kwizina, bakunda kumenya cyane ry'amatazirano, nitwa Ndamage. Hanyuma ukuri nk'ubu twege turanezerezwa n'umugambi twari twakoze abene gihugu, abaturongoye n'incabwenge ziri hanze zivuka no muri zone Minago n'abari ngaha mu gihugu bari bagize umugambi, bari ingene twokubaka zone nkuko babitubwiye. Nk'umwe n'igihugu turanezerwa cyane, ariko rero turiteguye abasigaye kuko tumaze kubona igikorwa kimaze gukorwa kinezereje. Abatubonera kure batanguje na twege bake bamaze gutangura gushiramo akaboko. N'ubu rero turiko turabwirwa ko na twege twoshiramo akaboko tukagira intererano dutanze ntonde ingana nuko tungana. Rero igikorwa tubona ngaha kiriko kurubaka cyo kubaka ibiro vya zone yacu ya Minago, kuko iyo twaheruka urumva yuko yubatswe twege tutarabaho 1949, urumva ko ari kera cyane, hari kuri ba papa cyambere bamwe kuri basogokuru, kurabona ndi tukiramba cyane. Ubu rero turiko turaraba iyi nyubako ngaha aho igeze, nubwo itarashika aho twumva ko tunezerejwe, ariko nk'umwe n'igihugu avuka hano kandi iyi migambi yakozwe mbona turanezerwa cyane. Eko cyane banyakubahwa mwaje muje kuraba ino nyubako ya zone Minago, turabakengurukiye. Turakengurutse cyane ukuntu mwitayeho gukurikirana ibikorwa by'iterambere muri zone yacu ya Minago. Turakengurukishira hamwe mukorera Kento TV yabarungitse ngo murabe ibikorwa bya zone Minago, inyubako yacu ahigeze. Turakengurutse cyane, tugasaba ko twasaba nk'intererano twasaba nimwashika iyo muja muzodufashe mutuvugire kuri bagenzi banyu abo mukorana yandi mashira hamwe ajeje iterambere, nabo nyene bazogira intambwe baze gufata mu mugongo, baze kuraba ibikorwa by'iterambere aho tubigejeje. Nico nagira ngo nsozere ko ndabakengurukira cyane cyane mwe muyigoye mukaza kuraba aho ibikorwa tubigejeje. Ego nejo muzogaruke, nejo muzobandanye
mutubaza aho tubigejeje. Nico nagira ngo abakengurukire cyane. Mbega nta ntambamye mwoba mwarahuye nazo mu gihe mwatanguye kugira ikiciyumviro muri ko mukibwira abanyagihugu eka n'imvukira zoba ziri ahatandukanye, impambamye mwoba mwarahuye nazo niza? umugambi wose yuriko utangura mu ntango abantu batabona ikintu amaze gukora ntibagitegera neza, ntibacumva. Urasigura bakacumva neza, abandi bakakigwanya ati bivahe bikajahe, tuzokora iki, tuzotera gute. Ariko buhoro buhoro abo bene wacu bari mu bigo byo hanze bamaze kugira intango, bamaze kwerekana komine gashiramwo akarenge, gashiramwo ukuboko, ukuri habaye intambwe ishimishije ku buryo umushinge umaze kugaragara ko amushinge twa buryo bwinshi, inkingi zigahagarara, n'abenegihugu baciye bitabira ibikorwa rusange. Yego ubu rero bamaze gutegera, ubu rero bamaze kubona ko ivyo abenegihugu basaba, abari hanze basaba ko byo bandanya bitabije imbere. Kenshi iyo ibikorwa nk'ibi biriko biraba nkuko userukira zone yabivuze, intambamye ntizibura. Mbega namwe hari izindi ntambamye mwoba mwarabonye zitandukanye nizo uwundi yavuze? Ego intambamye je ndumva ni nyinshi cyane gose. Kurumva twaragize intambamye ya mbere kumvisha abanyagihugu yuko uyu mugambi ari uwabo, byarutwaye umwanya muremure cyane gose. Kurumva intambamye ya kabiri yabaye uburyo kugira ngo naho mubona bigeze ni bene data nivyo bari hanze nibo bagerageje baradufasha basiramo mu moto, hanyuma ubwo buryo mubona buke buraboneka, ariko twaragize ikibazo c'uburyo, na n'ubu ikibazo c'uburyo iracari intambamyi ni za zindi nyene n'uburyo. Tubikora kino gikorwa uburyo bwaragoranye rwose cyane, uburyo kubera butangwa n'abanyagihugu, kuko nubwo twavuze ko komine ishiramo kuboko, komine ntabwo izana amahera ngo ngiye tora amahera mukore. Amahera yose amaze gukora ngaha uhereye ku ihera rya mbere gushika kujya mu bibona na amahera yatanzwe n'umunyagihugu. No kuvuga rero umunyagihugu nawe kubimusigurira ni igikorwa kitoroshe, hari igihe ugerageza kubimusigurira we wakumva ibindi. Nico gituma rero twe twavuze ati reka tuje kuri tere kugira ngo abanyagihugu batanga buno buryo babone yuko bino bikorwa atari amajambo gusa, ahubwo ari bikorwa. Yari intambamyi namukuru cyane ni kesyo y'uburyo. Iyo abari bikunda nk'abanyagihugu bagashobora gushiramo inguvu bagashiramo uburyo, nibaza ko intambamyi nyamukuru zoba ziriko ziratorega umuti. Muravuga cyane ikibazo cy'uburyo. Mbega ico kibazo cy'uburyo ari nka hamwe abenegihugu nkuko babikoze ndetse n'abadiaspora bari hanze bo bifata mu minwe bagatanga uburyo bukwiye. Mbega uburyo mwibaza ko bwoyimana mugeranije bungana gute? Mbe mwoba mwarabuteguye uko bwo babungana bimeze gute? Ego murakoze. No kuvuga imbere tugitangura ino projet ibintu byari bimeze nk'ibizimbutse. Ico gihe twari twafashe ko twestimye twabona ko bishobora kuzotwara mu mawisa quelques millions, mu mawisa 60 millions. Mugabo kubera bitakunze ko binyaruka, hamaze gucamo umwaka urenga, ibiciro byaraduze gose. No kuvuga je ndiko ndabiraba uno munsi iki gikorwa cogira valeur turinze tubiheza muri uno mwaka nyene, cogira valeur ingana na 1 milliard 200 millions. Hanyuma turavye aho Phonique nayo ishobora kugarukiriza ibikorwa, birashoboka ko tuce tukarikira en termes de pourcentage tushobora kuzoba tugeze nko kuri 30%. Tuzoba peut-être tusigaje ma plus de 800 millions kugira ngo kino gikorwa kise neza nkuko twagiteguye hajya ku gicapo. Abona tuzokenera gupava ngaha n'ibindi, amarangi urabona ko amarangi adasanzwe, urabona ibiyo bikoze inyanyubaka hajya nuko hajya tutabishize ko indani ama plafond n'ibintu bizotwara uburyo. Rero nibaza ko turashobora kuba dufise nk'urugendo rwo warungana nko mu 800 millions kugira ngo dushobore gukora kino gikorwa ngo kirangire. Murakoze cyane. Akamo rero mutera abandi bene gihugu nakahe? Mwebwe turumva ko mwamaze gutahura umugambi. Akamo mutera abene gihugu abahano ndetse n'abari mu makungu nakahe? Nukuri akamano batera nuko
bwa mbere bwobwo twokora uko dushoboye kose igikorwa twatanguje kuko jewe ndi umuntu nukumva twumva n'abaturongoye ko tutokirekera aha ngo gigere ngaho narirya twamaze kugitanguza kandi nubwo tutarashika ku ntambuko niniya cyane hari intambuko twamaze gushikako none rero twasaba imvukira zose n'abagenzi bose baba badukunda ko aho bigereye twokora iyo bwabaga kugira ngo iki gikorwa twatanguje kirangire vuba tutore dagahera tugafise tugatanga amaboko tuyatange kuko abadafise agahera inguvu dufise yaragase umusenyi tuwushiremwo kuko tubaha gufi n'ikiyaga tuje kuzana umusenyi ibintu nk'ivyo vyoba vyiza cane yebe n'igihugu tuzoyibabwira tuzobandanya tubwirana kandi turemera yuko ivyo bikorwa tubikora ivyo nyene dushobora muri make nuko murakoze cyane hama abo babifuza kudufata mu mugongo twaruguruje nimero ya konte muri Kopeke Minago twitiriye Minago mu iterambere inimero ya konte ni ibihumbi 56 amajana 780 56 amajana 780 niyo dufise muri konte aho muri Kopeke Minago murakoze. Eight, 7, 6, 5, 4, 3,